Kuri uyu wa 15 Munyonyo 2022, inama nshingamateka irongowe n'umukuru wayo Nyeniteka Daniel Gerard Ndabirabe yuguruye ibikorwa vy'isasa ridasanzwe vyo kuva kwa 14 gushika kwa 25 Munyonyo. Daniel Gerard Ndabirabe yashizeho imigwi 4, muri yo harimwo umugwi w'amaho ujejwe intwari ibereye, aho uzokwiga integuro y'ibwirizwa nimero 1 1280 akarongo karambitse BI yo gufashanya mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe rijejwe iterambere IDA. Umugwi wa kabiri ni umugwi w'amaho ujejwe ivy'indero, aho uzoba ujeje kwiga integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano yo gufashanya nimero 1 ubusa amajana indwi akarongo karambitse BI. Umugwi wa gatatu ni umugwi w'amaho uraba ivy'uburimyi n'ubworozi kugira wige integuro y'itegeko rigenga imfashanyo. Umugwi wa kane ari wo wa nyuma ni umugwi w'amaho ujejwe ivy'ubutunzi kugira ngo wige integuro y'ibwirizwa yo gufashanya nimero 1 ubusa amajana 930 akarongo karambitse BI. Mu ntumbero yo gufasha gushira igisata c'ubutunzi ubuhinga bwa none, appui aux fondations de l'économie numérique. Daniel Gerard Ndabirabe yasabye abajeje iyo migwi yose kwitanga batiziganya kuko bafise igihe gito kandi ivyo bazokwiga ari vyinshi. Ndabamenyeshe ko bimwe mu bikorwa bafise harimo kwemeza umuhuza w'abarundi bitegekanijwe kwa 13 Munyonyo. Harimo kandi kurahiza umuhuza w'abarundi mushasha azoba yatowe, hamwe no kurahiza abagize umugwi wo kuvugana kuri no kurekuriranira CVR bitegekanijwe kwa 22 Munyonyo umwaka wa 2022.